ikaze mwese muriko murakurikira ibiganiro vya radio Kazoza FM mwe wese ahaherereye. Iki ni ikiganiro twiteho ibidukikije, ikiganiro kituyagira kanatwigisha kubijanye no gukingira ibidukikije. Ibidukikije ni isoko ry'ubuzima, anaco gituma duhamagarirwa kubikingira mu ntumbero yo gukingira isi ibiza bitandukanye bishobora kuyibangamira biturutse ku ngendo mbi yo kudakingira ibidukikije. No mu gihugu cy'u Burundi iyo tuvuze ibidukikije ntawo kwirengagiza akamaro k'amashamba cimeza. Muri ayo mashamba, ishamba cimeza rya Kibira ni rimwe mu bituma Burundi buronka imvura buhemeka mbere bwakira n'ingenzi. Kuri uyu munsi rero ikiganiro cacu ca mbere turaza kugaruka kuri iryo shamba rya Kibira. Bega uyu munsi rifitiye akamaro ka Burundi, ni giki coba kiriyo kirakorwa kugira ngo ico kibira gikingirwe koko? Bega ibibangamiye ico kibira vyoba ari biki? Mu ntumbero rero yo gukingira ikibira hari migambi itari mike imaze gukorwa mbere n'iyiko irarangurwa. Muri iyo mugambi wa hafi no gushinga amakomite yo gukingira ikibira mu mugambi Kibira inzira y'amahoro no gusubiza itoto ibidukikije. Kugira rero dushobore gutahura vyinshi kuri uyo mugambi, hano muri studio turi kumwe n'abatumire muri kano kanya ni babiri, ariko twari tuvuje ko baba batatu. Wa mbere ni Cyprien Ndikumana, n'umuhuzabikorwa mw'ishirahamwe Communities of Hope, akaba ari nabo bayoboye urunani rw'amashirahamwe yihaye intumbero yo gukingira ikibira no kugisubiza itoto. Turamuramukije tumuha n'ikaze muri kino kiganiro. Murakoze, turabaramukije namwe. Umutumira agira kabiri ni Janvier Murengera Ntwari, n'umuhinga wo mu kigo cy'igihugu kijejwe gukingira ibidukikije OBP, nawe turamuramukije. Nanje ndabaramukije, murakoze. Twari twifuje kandi gutumira uyunda gira gatatu mbere, ndabona hariya mu buhinga bw'inyuma ko banyeretse ko yamaze gushika. Ni Renide Masunzu, ari mwishirahamwe ry'abapfasoni bakingira ibidukikije AFEB, nawe nyine mu kanya turaza kumuha ikaze muri kino kiganiro. Kino kiganiro rero kiza kuba kiremeshejwe nanje Muhigwale, ndi kumwe na mugenzanje Nexon Habonimana, nawe ngira ngo uramutse abariko baradukurikira. Nanje ndaramukije abariko baradukurikirana. Murakoze cyane. Buhinga bw'ivyuma ni King Leandre ariko radufasha, nayo udufasha mu masanamu akaba ari Patrick Nkenzamihigo, niwe aza kudufasha kugira ngo amasanamu mushobore kutubona kuri Facebook. Tubibutsa ko turiko turasamirana ku murongo w'103 n'ibice bitatu, ariko kandi tuko turaboneka ku masanamu kuri Facebook ndetse n'izindi mbuga z'iradio Kazoza FM. Tubibutse kandi ko mushobora kugira ico muterere muri kino kiganiro muciye ku murongo wa 72 23 23 canke 62 24 mushobora gucisha ku butumwa bugufi canke mugahamagara. Ariko imbere ko twinjira mu idonido rya kino kiganiro, dutangure tumvirize ikiganiro kidushikana mu ntara ya Kayanza, aho ku magenekerezo ya 21 na 22 Ruhuma hari hatunganijwe ibikorwa bitari bike muri uyo mugambi wo gukingira ikibira. Ibikorwa vyari vyatunganijwe na Communities of Hope, rimwe mu mashirahamwe cancane ari mu runani rw'amashirahamwe ariko aragerageza gusubiza itoto ishamba cimeza rya Kibira. Nuko reka mukanzo zoja kwakira umutumire agira gatatu. Magenekerezo 21 na 22 Ruhuma, urunani rw'amashirahamwe yishinze gusubiza itoto Kibira bayobowe n'ishirahamwe Communities of Hope baratunganije ibikorwa bitandukanye mu ntara ya Kayanza mu ntumbero yo gushira mu ngiro umugambi wiswe Kibira inzira y'amahoro no kubungabunga ibidukikije. Ubwo rugendo rukaba waruherekejwe n'userukira igisata c'ishirahamwe rya ONU kijeje gukingira ibidukikije hano mu gihugu cy'u Burundi. Urugendo rwahereye mu Kibira hagati muri site ya Bwegura, ariko harasubirwamo inzu z'ikigo cyo kwakira ingenzi no kurata ubwiza bwa Kibira ahitwa Mwokora. Abari aho bakaba barashimye uko ibikorwa biriko biragenda. Kuri bamwe twahasanze hari umwe mu batama bamaze imyaka irenga 30 akorera ikibira, ubu akaba arongoye ishiramwe Bamboo Vert, akatubwira ko niyo izo nyubako zarangira abashaka kuratira ijisho bazohimbagwa cyane, kuko muri ico kibira hari ibyo tuma byinshi ingenzi zihahurumbira. Hariho presido na barrage
shite Munyiriri nayo ni nziza hariho Rivira do Mokora zibaye bien aménagé hama n'ishamba ryiza rimeze neza imbwoko bwinshi bw'ibiti imiremera ivura indwara nyinshi imiyove ibiti bininiya nka bijya byo bavuga ngo ni bois d'Isaïe natwe no turabifise hanyuma hari ibikoko bitandukanye les primates c'est très proche à l'homme izo ziriho ama espèces ashika ku 13 yose urumva ivyo nivyo bari biki. Abagize ubwo rugendo baciye babandaniriza ku mutumba Muciro ahagwirijwe imivyaro y'ibiti izofasha mu gukingira ibidukikije. Kuri uwo mutumba nyene abenegihugu mu bwoko bw'abatwa bakabashima ivy'umugambi gukingira ibidukikije uriko urabakorera harimwo ukubagurira itongo ryo kurima kubashira hamwe no kubigisha kurima igitegwa c'ikizinu. Umusitanteri wa komine Muruta Hacimana Audace akaba yarashimiye abo bose bariko baritanga kwabatwa bo kuri uwo mutumba bisunure mu buzima bwabo bwa misi yose, agasaba mbere ko nk'uwo mugambi wo kurima ikizinu wo kwagurwa cane muri iyo komine. Turashimira cyane ibikorwa muri komine dukorera kuko iki kibira burya nico tuzeye uburaro n'uburamuko kiduha akakavura muri ko murabona, kandi turashima n'umugambi wacagiterwa muri ko muratuzanira terwa c'ikizinu kandi amaze no guhonja raryoshe gose. Twabasaba mbere ko twogikwiza muri komine yose. Nayo Cyprien Ndikumana ari nawe yararongoye urunani rw'amashirahamwe yishinze gusubiza itoti kibira no kugikingira yashikirije ko uyu mugambi uri kurafasha cyane ubatwa kwisunura mu bireho yabo kugira ngo ntibaze basubire kubangamira ikibira. Nivyo nanezerewe mbonye uwo mugambi ngene bashowe kwagurira itongo. Turashaka yuko ibintu mwaronka muja konona ikibira mu bironkera ngaha kuko kibira mucononye mba muri ko muri yononera namwe ntimwonona ikibira rero ahubwo ivyo mwahora murondera mu kibira mu bironke ngaha. Umwe mu bapfasoni bo kuri uwo mutumba ari mu bwoko bw'abatwa ari kandi muri uwo mugambi yashikirije ko uwo mugambi waje hageze kuko wabahinduriye ubuzima uko bari babayeho. Bwa mbere ishirahamwe rya kibira ritarakora baratwigishije ibikorwa tuzokora barakaza baraduhemba amafaranga yandi tuyaziganya atuburera aho tugereye turageze mu kiringo cy'uko kibira twogikingira twogabanya muciro twisunze ibyo twagikuyemo kandi nagahuzu duhembwe mu mwanya mu mahera twahembwa ayandi tukayaziganya n'ubu nuko mudusanze ku kipi turiko turakora mwirishira hamwe. Urugendo rukaba rwabandanirije ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza mu kibanza cyari cyateguwe kugira ngo habe ihanahana ry'ivyumviro kushigwaho y'amakomite yo gucungera ikibira. Inama yatangujwe na buramatari w'intara ya Kayanza Remicisha hayo yakiriye abashitsi mu ntara yiwe mbere akanibutsa akamaro ikibira gifitiye Burundi n'amakungu, akanashima kubona ko uyu mugambi wo gukingira ikibira uhereye mu makomine y'intara ya Kayanza. Ikindi bavuga kitunejereje n'ukungene abarongo igihugu bafatikanije n'ayo mashirahamwe ajejwe gusubiza akanovera kibira hamwe n'irishirahamwe mpuzamakungu ya ONU izaba bidufashamwo yumviriye umugambi kugira ngo twongere dukingire ikibira cacu kuko n'itunga ridasanzwe. Ko ruganda rukaba rwatanguriye ku kwerekana umugambi nyezina ko bimaze gukogwa n'ibigiye gukogwa bikaba vyashikirijwe na Cyprien Ndikumana umuza bikogwa mwishirahamwe Communities of Hope ari nabo bayoboye urunani rw'ayo mashirahamwe. Sizo zonyene tuzoshiraho n'amapiste nibaza ko tuzoshiraho n'amapoto yerekana ahantu turi abantu b'abaturiste baje bashobore kuzana amafaranga bari gufasha igihugu cyacu. Ari ikindi kintu gikomeye muri uwo mugambi y'ukuraba ingene two heritage culturel akaranga twasanze yuko ikibira kimaze igihe kinini imyaka n'imyaka ibinjana n'ibinjana birafise ibintu usanga abana bacu batariko baramenya. Rero nicyo gituma ari ibintu tuzokorera hariya bya école culturelle abantu bazoza bakagira amadokimante berekana kibira. Iki rero ni gishasha nta bandi bari bwakizana ko twasanze yuko ikibira kirafise
histoire yaho. Mu bandi batanze ivyigwa hari uwaserukiye ikigo c'igihugu kijeje gukingira ibidukikije OPPE akaba ari Janvier Murengera Ntwari afatiye ku itegeko nshikiranganje rishiraho amakomite ajeje gukingira kibira kuva rwego rw'igihugu gushika ku mitumba yegereye kibira. Na ikigwa ca kabiri cyatanzwe n'abaserukishira hamwe y'abafasoni bakingira ibidukikije AFEB bakaba barerekanye ubuhinga buzokoreshwa mu gushinga ayo makomite kugira ngo ashobore gukora igikorwa neza mbere ashike ku ihangiro ryayo. Ikigwa ca nyuma kikaba carerekanye ishingwa y'ikigo n'ikigega kingira ikibira ico bita Fondation pour la Kibira mu rurimi rw'igifaransa. Ico kigo kikaba cyatanzwe n'uwaserukiye igisata c'ishirahamwe rya ONU kijeje gukingira ibidukikije UNCDF hano mu gihugu c'u Burundi. Inyuma yaho abatari bake barashikirije ivyumviro bitandukanye harimwo n'umwe yaserukiye ishirahamwe ry'abatwa aho bashima ku uyu mugambi uri kurabafata mu mugongo ariko ngo kugira ngo baronke ico tumanya kuri batabangamira ikibira nkuko bakunda kuvyagirizwa ngo nuko hotegwa yindi ntambwe. Rero jewe kuri bene wacu bo kumuciro novuga kabisa uyu mugambi ni mwiza uradushimishije. Ico twosaba nuko mwodufata mu mugongo hatoba uwo mugambi w'ibizinu cankwe y'imizinga cankwe n'ivyamwa n'ibindi. Abagingo twarose itongo kodufata mu mugongo twokora ivyo gusa tukarima kuko turiko turabiraba uburimyi nibwo bukuru ubu. Inyuma yo guhanahana ivyumviro rero havuye hafundikwa ko ayo makomite agiye gushingwa amakomine ya Murutana Kabarore mu kiringo ca vuba. Kubwo abarongo ayo makomine bo bakaba barashimye cyane Cimana Audace wa komine Muruta akaba yaragaragaje umunezero yarafise. Icyumviro cyo gukingira ikibira twacakiriye neza cyane kubera nsanzwe jewe aho mvuka ari ruhande y'ico kibira nkaba mbona ivy'ico kibira kitumariye kandi nkaba ntahura akamaro k'ikibira duce tubona ko tugiye kuronka abazodufasha abadusahiriza kaduha izi nyigisho bakazoshira n'amakomite azodufasha gucungera ico kibira kuvyukuri twavyakiriye neza cyane kandi twabihaye impundu ari naco gituma giye gukora ibishoboka vyose n'izo komite dufatikaniye n'abahinga baje kubitwigisha zizojeho kandi zogena neza mu komine yacu. Kana mugenzi we Nsagwe Berkimas arongoye komine Kabarore yamenyesheje ko ayo makomite azobangira akamaro. Igihe rero aya ni makomite yojaho akasubirwamwo akaronka inguvu murumva ko natwe twaca tworoherwa kuko twaca dushira inguvu twese hamwe ntibisigura ko twebwe natwe twaca dushira hasi ariko urumva ko twaca tworoherwa cyane dufashanya mu gukingira iki kibira. Mu biro by'intara ya Kayanza bijeje ibidukikije nabo nyine barashimye uwo mugambi banagira ko banaterera uko vyogenda. Niyo saba Adelin akaba arongoye ibiro by'intara bijeje uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije muri iyo ntara. Nicumve dushikiye cyane gose izo komite zije hanyuma natwe tujeje tuzibe hafi cyo kimwe n'abajeje intwara hanyuma tureke ishamba rya kibira ryo kingwa gusumba kumbure beze bidufashe no kuronka umwimbo kandi twe turashikiye cyane ko haje amakomite natwe tube hafi yayo cyo kimwe n'abajeje intwaro hama bidufashe kugwiza umwimbo. Bumenya rero ko kuva ku igenekerezo ya 27 Ruhuma hagiye gutangura ukumvikana uko ayo makomite yotanguzwa bikazotangurira muri komine ya Muruta y'intara ya Kayanza. Nuko ngira ngo kuba atari bashitse mu ntara y'Akayanza ngira bumvise uko byari bimeze ku magenekerezo 21 na 22 muri umugambi nyene gukingira ikibira. Nari nabivuze ko hano muri studio dufise umutumire agira gatatu akaba aro mwishira hamwe AFEB ngira ngo nawe tumuhikaze no mupfasoni Hanil de Masunzu. Egome. Karibu muri kino kiganiro. Murakoze cyane. Nuko ngira mwavyumvise kino kiganiro rero nkuko bikurikiranye gihagaze ahanini ku kamaro ko gushinga amakomite yo gucungera ikibira. Reka ikibazo ca mbere ngira ngo tugihere kuri Ndikumana Cyprien ari nabo novuga bari batunganije ivyo bikorwa kuno munsi kabuki uwo mugambi wo gukingira ikibira novuga muri rusange tuvunaguye. Uwo mugambi ni umugambi ukomeye cyane kuko ikibira n'ubuzima. Ikibira gifite akamaro kadasanzwe ku Barundi cyane cyane kubegereye hari kiya kibira nyene muri iriya ntara. Ikibira kiratuma haza imvura muri ya ntara hariya ntibakunda kubura imvura uravye no mu bindi bice hariya niho hambere imvura iraboneka kandi uravye kiya kibira kiri hagati ya
bassin fleuve babyita fleuve Nile na fleuve Congo ukaca usanga rero kiya kibira kiratuma haboneka inzuzi hakaboneka amazi kandi kiya kibira kirafise gufasha kuronka oxygene iyo akayaga keza gatuma umuntu ashobora guhumeka neza kijya kirimo ibikoko byinshi gishobora gufasha abantu abarukera rugendo baza ari benshi kuko hari ibintu byiza byinshi biri muri kiya kibira rero gifise akamaro kanini cyane ku buzima bw'igihugu nico gituma kandi biravye kiya kibira kirafise ibikoko byinshi biriyo kirafise inyoni nyinshi ziriyo gituma mbere ubu bariko baragomba kuvuga yuko coja muri babyita ngo patrimoine ya UNESCO cyita itunga kama ifadika riboneka numva akamaro ni kanini cyane ku buzima bw'abantu ku buzima bw'igihugu cacu bishobora gutuma rero igihugu cacu kimenyekana kandi nkuko twabivuze uri kuraraba hariho n'ibintu byinshi muri karanga k'igihugu kera hajya n'abami bahambwa hajya muri kiya kibira kandi biravye hariho abantu benshi bagendayo hariho ibuye bagenda abantu ibyo bintu ni ibintu byinshi wasanga nk'abantu bafitanye ibibazo bagenda bakaja kuri iryo buye ugasanga kumbure yari yarabuze umugore cyangwa yarabuze umugabo byari ibyo bintu mugabo biriko biragenda abantu bariko barabimenya nico gituma twibaza yuko ako karanga ko kwandika ibitabo bikamenyekanishwa ikibira rero gifise akamaro kanini cyane murakoze cyane tuje ku ruhande rwa Janvier mu rengera ntwaringira ngo mu kigo BP baratubwira byinshi kuno munsi utazi kibira ntuvuga ko bariko baratumviriza yoshobora kugishira hehe na hehe ntuvuga turavye uko kingana n'intara ngira ngo ishobora gushikamwe mbere ko tuza kuzanye zina kubijanye n'aya makomite ukikingira tumaze tukidondore neza na neza murakoze ntarenze gusubiramo ibyo mugenzi yagiye kuvuga ni kibira kiri hagati na hagati y'amazi ajya mu kiyaya cya Kongo n'ajya mu kiyaya cya Nile ikaba iri ku musozi ihanamye cyane yo hejuru mu Burundi iri ku birometero biri hagati na hagati metero 160 gushaka ku 2200 kikaba kiri mu ntara kama ya Mugamba bahita ku Mugamba hajya kikaba kiri gifise uburinganire ubunya bwanditse bungana n'amahegitari 40,600 kikaba kiri ku ntara zine intara ya Kayanza ya Muramvya ya Bubanza n'iya Cibitoke natwe mu gitunganije uko nyene gifise ico twita amasegiteri hari iyo kuri Muramvya ari bita Teza ikabishi akaba niyagwegura iri mu ntara ya Kayanza akaba niyo bita Musigati iri mu ntara ya Bubanza na Bukinanyana iri mu ntara ya Cibitoke ngira nivyo bindi turabibandanya ku ruhande rwa Fides ngira mwumvise ko aserukira ishirahamwe ry'abapfasoni bakingira ibidukikije ariko muva ko muri kino gihe bashitse na cyane hariya mu ntara ya Kayanza mbere ngira ni mu kibira muri rusange tuje ku ruhande rwa bakenyezi umuntu yava yibaza ko ari igikorwa c'abagabo gusa umukenyezi arafise uruhara mu gukingira ibidukikije cyane mu gukingira ikibira yego cyane umukenyezi arafise uruhara runini cyane mu gukingira ibidukikije cyane no kukibira nk'ubu tuba turiko turavuga abegereye ababa mu ntara zegereye kibira bobo nibo nyene turinda kuvyigisha kandi abakenyezi bumva n'ingoga hari akamaro gikingiye umukenyezi yoronka canke hari akamaro vyogirira umukenyezi kusomba abandi umukenyezi ajejwe byinshi mu buzima bwa misi yose igituma mvuga yuko umukenyezi ari we bishimikiye ko cyane
gusumba n'abandi simvuga ko n'abashinga naye batarimwo mugabo ko ningamvuga mu byerekeye iby'abakenyezi umukenyezi afise uruhara runini cyane mu bintu byerekeye gusambura canke gukingira ibidukikije nico gituma n'iryo shiramwe twarishizeho kugira ngo tubumvishe urakoze cyane ngira ngo umugenzanje Nexon ngira ngo yo canagira ko novuga ku kibazo ca mbere kijanye neza na neza novuga n'umugambi wo gushinga amakomite yo gukinga cyane gukingira ikibira ngira ngo duhere mwishira hamwe SOH novuga nabo batanguje novuga uwo mugambi cyane novuga bari imbere cyane bayoboye ugo runani rwayo mashira hamwe agomba agufasha kugira ngo ikibira kigoma nitoto. Yego murakoze cyane ikibazo canje ndakitumbereza kuri Cyprien Ndikumana aserukira COH mwari yemeje gukurikirana cyane ibyo kukingira ikibira uwo mugambi mwawumviye kubera iki nize hengeruka mbi mushobora kubona mu gihe ikibira kitwa gikingiwe gihe ikibira kitaba gikingiwe nibyo twari duhejeje kuvuga hacaba ubugaragwa barakimara urabona nk'abantu bari iruhande nk'abatwa nibo baboneka cyane yuko bafashe nabi bangirije ikibira kubera urabona nk'abatwa kuva na kera baba mu mashamba mu mafore singaha iwacu gusa no muri Cameroon mu bindi bihugu muri Afrika usanga bobo baragira ibintu byo guhiga bagakora inkono ubuzima bwabo bwari mu mashamba no mu Burundi rero urashobora kubona yuko abatwa ibyo maze kumva abantu bononeka ikibira cyane n'abantu babatwa nico gituma rero muri uwo mugambi ari kuraba ingene abo batwa bofashwa canke n'abandi atarabatwa kuko sabatwa bonyene abajya abantu bari ruhande ya kibira kuko hari ibintu byinshi usanga baje kurondera mu kibira bararonderayo ibizinu bararonderayo ubuki bararonderayo ibintu byinshi imiti n'ibintu byinshi ibumba imigano waruzi yuko ijya migano baragenda bakayikoresha ugasanga bagiye gukoresha ntuzeye baca baja kudandaza mu maresitora aha kugira bavyita ngo imigeto urumva birabazanira amafaranga naco gituma rero ari ngombwa yuko kugira kibira gikingigwe leta kuko niyo ifati ya mbere twebwe turafasha no kuvuga turiko turakorana na OBP kugira kikingigwe bajya abantu rero bahora batunzwe n'ikibira birakenewe yuko bafashwa bari hanze y'ikibira mu bisanzwe kuva na kera ntabwiza ko imugambi nk'uyu ahubwo waratevye kuko bajya abantu babwiza kubiyumvirira bakaja mu kibanza cabo none bobo koreho baba hariho n'inkizu yabo bari bafise misha babwiza kuba baravyiyumvire kuva kera bati tubagurira amatongo tubahe aho baba tubahe ivyangombwa kuko ibyo baje kuraba konona mu ishamba gukurayo babironkere hanze ibyo ni ibintu byinshi rero kandi abagenzi banje bavuga urakoze tubandanirize ku ruhande go muri OBP ngira ngo kuno mustuvuze ngo gucungera ikibira na cyane amakomite turashika ko nuva mu bigenza gute ku buhinga musanze novuga mufise wavuze ko ari ama secteur agera kurane mu bigenza gute murakoze misanzwe ikibira kugikingira ntibitanga uyu byamyeho kuva aho gishinzwe nk'akarega kingiwe leta yashizeho ibigo bijeje gukingira no gukurikirana ku munsi uburere bukingiwe n'ikibira kaba kirimo rero ikibira kiri muri ubwo 10 dufite 10 nabone mu Burundi ikibira kaba kiri muri ubwo rero turafiseyo ibiro n'abakozi bajeje kugikingira mu kugikingira
icambere nambe dushira imbere no guhimiriza abakiba iruhande cyane cyane no gushiraho amategeko yubahiriza ico kibira yerekana ico uhaba arekuriwe n'ico atarekuriwe no kumumenyesha no kubamenyesha igituma rero ku munsi ico dukora ntituvuga ngo twashizeho amategeko ngo hamwe ngo turarinde ngo abantu bari mu murazi ko amategeko abaho ariko abantu bakayarenga babizi turashiraho abantu rero bajeje kuyubahiriza ku munsi abo rero bayubahiriza barakizura niko biba mu Kirundi bita kukiza bagenda bakaraba ko atawuri ko ararenga ku mategeko yashinzwe kandi ico dushira imbere suguhana cyangwa kugira nk'igipolisi cyane nambe dushime no guhimiriza abo bantu rero bariho amasekiteri ane ahari turafisemo abakozi ku rwego umwe kucajeje mu turafise abakozi bafise imeno byitamisha inshingano zitandukanye mu byo gukingira ico kibira ariko hambavu y'ivyo murazi ko abagizi ba nabi nkuko bayabwiye mu kibira kirimo ubutunzi bwinshi hari abantu baja kurondera ubutunzi kama butare bijya biti bababwiye abaja guhiga muri ico gihe rero hari byo twita ibintu byo gukizura byo kubayo bahagenda bakamara imisi muri ico gihe turifashisha abajeje umutekano kuko murazi hari abagizi ba nabi nabo baza bafise ibigwanisho ico gihe turifashisha abajeje umutekano turakorana n'igisirikare turakorana n'igipolisi n'ico gihe cy'ukiza cyo kugenda ugasanga rero baraduherekeje kugira ngo hagize isanganya riba bashobore gutabara ikindi gihe hari nuko abakozi bacu bakorera muri ivyo bice barafise uburenganzira nk'ubwo inyamiramabi mubwo bafise bajeje ibidukikije barafise ikarata yukuba inyamiramabi mu bijeje ibidukikije igihe habaye ikosa nk'eniryo barakora icegeranya bagishikiza sentare hanyuma igafata ingingo rero mu ncamake n'ivyo dukora turaza kugaruka ngira ngo tugire ko mu kanya kaza n'ibijanye n'iteko rishinga ayo makomite ariko uruhande rwa Madame Renil umuntu yogaruka cane uvuga nimwe mwatanze icigwa kijanye no gushiraho ayo makomite mbega mubona bishoboka muravye nko mwabivuze abantu novuga mu butandukane bwabo basanzwe baba kuri ya mitumba yegereye ikibira yego birashoboka cyane ni naco gituma dufatanije n'abari mu runani turi kumwe umwe wese mu vyajejwe arinda gufasha mu gukora ibijejwe muti bishoboka gute nkuko mugenzanje yavuze wo muri COH avuga ati hariho ibintu baja kurondera mu kibira natwe tugaca tuvuga tuti mu kugira ngo bavyumve neza turabumvisha yuko ivyo bintu barondera tubironderera hanze tugaca rero tugira imigambi mito bivanye n'uburyo tuba dufise kugira ngo iyo migambi ikorerwe hanze y'ikibira hanyuma duheze tubereke yuko bishoboka ko aho kwinjira mu kibira bashobora kubironka hanze hanyuma bagaca tubigisha no gukunda ikibira kubera babizi neza yuko arico kizobazanira ubuzima murakoze cyane ngira ngo mu kanya imbere ko mugenzanje Nixon zagugaruka ku ruhande rwa Cyprien Komba kugaruka muri OPP turabe amategeko no munsi ashinga ayo makomite avuga iki bahera hehe mbega bahera ku mutumba baduga canke bahera ku rwego novuga rw'igihugu kuri ubwo buce bukingiwe bamanuka amategeko no munsi avuga iki iryo teko ryaje ryari murakoze mu bisanzwe iteko rishasha rigenga ivuka no gutunganya amashamba nige mu 2011 niryasubiyemo imisanze hari ayandi mategeko mugabo hari ryaje risubiramo iryo tegeko ryatanze n'uburinganire bushasha bw'uburere bukingiwe kandi gacegerekana ngene ubwo burere bukingiwe butunganya iryo tegeko mu gigabane cya kabiri ku ka 12 nako nyene karavuga ingene ubwo burere bukingiwe bushobora gutunganya hari uburere bukingiwe usanga buri mu minwe ya leta ijana kwijana hari uburere bukingiwe buhabwa abikorera twabo bushobora guhabwa abikorera twabo hari ubundi burere bukingiwe bushobora gutunganya na leta hamwe n'abene gihugu baba iruhande yabo hakaba n'ubundi burere bukingiwe rero buhabwa nyene abene gihugu ijana kwijana
rero aya makomite iri teko ryaje gishira amakomite afasha nuko n'amakomite afasha gukingira si amakomite akingira n'amakomite afasha gukingira uburere bukingiwe haje uburere bukingiwe buya bufise buratandukanye hariho ubwo bita amaparke hari ubwo bita amareserve hari ubwo mu kirundi baza kongora cyane hari ubwo bita amapaysage ariko kibira ni parke rero amaparke usanga afise ibintu byinshi abuza cyane ku bantu baba iruhande yayo usanga ni nko gukingira nyene ijana kwijana ata kintu kindi kirekuriye gukorerayo rero ucu usanga rero nkuko mugenzanye ko arevuga usanga abantu bari basanzwe baba iruhande yayo hari ibintu byinshi bakibabura bamaze kubibura rero n'imico gihe kubera iryo tegeko rishiraho ico kibira ryavuze ko ari park ni ruhongore kama ku ruhongore kama rero nta muntu wundi ariko gukora ikindi kintu ki hari bajyantu barasanzwe bajya gukora usanga hari babura nico bituma bijye nyene yavuze bacata mugerageza kugira muri ubwo bintu bahora barondera tubibaronderere hanze kugira ngo kibandanye gikinga kubera gifise akamaro kaya bari bavuze ubwa mbere leta yarabonye ati akamaro kibira gifise kugira gikingirwe rihatugihe stati ya park kugira kironke gikingwe neza iruhande y'iyo stati novuga ayo makomite afasha ashigwaho gute abagizwe n'abandi ndahashika nariko ndavuga ivyo teko rikuru rigenga ubwo burere bukingiye turavye mu kinabwe ati hariho uburere bukingiye bushobora gucungerwa na leta n'abene igihugu babwegereye iryo rero nivyo twabonye mu kigo BP no mu bushikiranganje bujeje gukingira ibidukikije ko turavye ukuntu bimeze abene igihugu babaye n'ukuntu babanye nayo nizo mpongore kama dusanga nico gikwiye gufata leta ikagumana uburenganzira bwo gukingira mu gafashanya n'abene igihugu bahakikuje rero izo ntivyovuga uko byatusabye yuko hacaba itegeko ry'umushikiranganje rishira mu ngiro itegeko ry'umukuru w'igihugu niyo rero twavuze hamwe duheruka ni itegeko ry'umushikiranganje inimero 170 akakwego 150 ryashizeho ku gatandatu z'ukwa gatanu 2022 niryo ritunganya rero ingene ayo makomite afasha gukingira ikibira ajaho ayo makomite afasha gukingira ikibira uko ajaho hariho ku karere gakingiwe nka kibira hariho ikomite nkuru ikingira ico kibira cyose nabwiye ko muri kiri ku masegiteri ane kandi gikora ku ntazine rero umuntu wa mbere aja muri iyo komite ni umuntu aserukira OBPE muri ico muri karere gakingiwe hagaca n'abandi bane batangwa na ba guverineri ico karere gakingiwe gakorako hagaca n'abandi rero batogwa mu migwi isanze imigwi ishinzwe ngaho mu bene igihugu bakorera ngaho mugo isanze ifise icikoraho kibira abo nabo baratogwa hanyuma mustantera akabashikiriza ubujejwe ikigo BP bamaze gutora abo bantu bose umuyobozi mukuru wa BP iryo tegeko rivuga yuko aca sohora urwandiko rubashira ku kazi bikorwa hamwe nabo bagaca batanga kwitunganya ingene bakora ico bajeje ngira turaza kukivuga hanyuma sinzi ko no kigira ko akanya gasa n'akaro kari gigo imbere yego abo uwo mugumaze kujya utanga gukora icambe nambere ujejwe no gutanga intumbero nabwiye ko ari umugo hejuru ko musa ari imigwi mito mitiba ku mituma no ku masegiteri uwo ro uko karega kingiwe kose utanga intumbero kwingene aho karere ko kingirwa burya akarega kingiwe kose kaba gafise igicapo mbona ni igicapo cerekana ingene gatsa gukingirwa n'ingene gatsa gutunganywa ico gitaburo kiba gihari rero ako iyo komite irafasha mu gushira mu ngiro ico gicapo niyo irafasha musanze bariho ikigo ca leta gisanzwe kibijeje mu iragifasha mu gushira mu ngiro ico gitabo kandi irahimiriza abene igihugu babaho hantu kugira ngo biteho gukingira aho karega kingiwe aha nuko tuvuga kibira ko karega kenye turavuga ubunya ni kibira hanyuma barashikira ujya mu yobozi w'ikibira aserukira BP mu ntara mu kutunganya ibikorwa ku mitumba kuko abari umwe nabo batasha gushika hose bacamufasha ko bava ku mitumba kandi
barafasha mu kugira ngo abene igihugu kibira gikinga ntibabizi bose barafasha kugira ntihagire hasanga umwe n'igihugu ari ruhande yarengeye ugasanga yakoze ibyo atazi mu kutamenya mu gasanga yononye nivyo rero ayo makomite afasha murakoze cyane ikindi kibazo ngoma ndakibaze Cyprien nyene ni kibazo kijanye n'ukuntu muri kumashiraho aya makomite ajeje gukingira ikibira twamaze kumva yuko ikibira kiri mu turere tune n'intara zine mwebwe uno munsi muri ko murakorera mu ntara ya Kayanza hoba hariho umugambi wo gushira ayo makomite mu ntara zose zirimo ikibira canke muzoguma mu Kayanza gusa murakoze ubu turi mu Kayanza honyene ahantu hitwa secteur Gwegura mugabo ni intango iyi ni programme iyi projet ni umwanya muto mugabo turifuza kandi turizeye yuko tuzorondera ubundi buryo turifatanije na OBP tugashobora gufasha n'abandi mugabo nkuko twavyemeranije nuko ya makomite ya mbere yobara araba ayo mu Kayanza ayo makomite akajaho kugira n'abandi bazobifatireho babona akarero keza nibaza hamwe byo ko tuzobishikako dufatikanije na mwese na OBP na nigashira hamwe ry'abakenyezi nibo bazotanga kugenda kwigisha vuba mbere atari na kera nibaza ko ari kuwa kabiri tariki 27 twibutsa bariko barakurikira kino kiganiro twiteho ibidukikije gira mumvise ko turiko turagaruka cyane ku kamaro ko gushinga amakomite afasha gucungera ikibira ko turahanahana ivyumviro twababwiye ko mushobora kugira ico muterereye kuri message canke ku butumwa bugufi canke mugahamagara kuri 72 23 ako tubabwire ko mu minota nk'itatu ya nyuma yo kurangiza kino kiganiro turaza kubaha ibibazo bibiri abaza kubitora bakaza kuronka kashimwe cyane cyane kuvyo kuba twavuze na cyane kandi kuri kahise kikibira reka tugaruke ku mupfasoni Renilde ikibazo ngomba kubaza twarumvise ko atari ryo ryambere hazo bashinzwe amakomite yo gufasha gucungera ikibira muzokoresha uburyo ubwahe cyangwa ubuhinga ubwa kugira ngo ayo azobatangujwe vuba ayo aza agira ikimaze canke aze akore akazi mu kiringo kinini kandi hashobore kuboneka nuvuga ivyamwa bivuye mu byo bazo bariko barakora ikintu tuzokora iruhande yo guhimiriza abene gihugu ico tuzokora cyane nuko ayo makomite azoba avanze abarimwo abazoba bari mu bazoba bavanze n'icyo mu buzima butandukanye nkuko bavuze guhera hejuru no gushika hasi cyane muri izo komite zo hasi tuzoba dufise nk'abakenyezi abantu bimbone bafise bakerebutse gusumba abandi abo ku masukorine ku mitumba nkaho tuzogenda itariki 27 dufise tuzoba tubonana na musitanteri wa hariya muri commune Muruta niwe azoba twereka ubwa mbere abo bantu hanyuma abantu nabo bari muri izo sukorine tuzoca turaba abakerebutse kusumba abandi kugira ngo badufashe gutora umwe mu budasa bwabo cyane tuzoshiramwo abakunda ikibira n'abadakunda ikibira kugira ngo izo nsiguro turiko turabaha bamwe bose berekane igituma bariko bashaka kuhaguma canke igituma batohaguma gushikaho duhurira ku vyiyumviro bimwe nkuko bavuze nta bintu by'amategeko maremare tuzokoresha nukumvisha abo bantu gushikaho bonyene bahinduka mu butandukane bwabo yego tuje ku ruhande rwo muri COH mwabyumvise ko umwe twavugije mbere yari no muri rujya ruganda navuga yaserukiye abantu bavuga bumbo bw'abato ku mutumba Ciro
muciro yavuze ati nivyo muramaze kudufasha turabona intambwe ya mbere aho tumaze kuva naho tumaze gushika atariko turakeneye indi ntambwe ariko murumva yuko hamwe iyo ntambwe itabonetse cakibira kizova kidacungerwa koko nivyo hakenewe vyinshi mugabo ikintu gikomeye cyane mbona nuko bohimirizwa bakabona yuko ikibira ari umubanyi bakabona yuko ikibira nabo nyene bafise uruhara rwo gukingira yuko ari bwo buzima bwabo kuko naho ushiraho abapolisi cyangwa ugashiraho abantu bagicungera ntushobora kugikwira cyose ubwa mbere na mbere kandi urya ikintu gihambaye nuko bonyene biboneramwo inyungu bakura mu gukingira ikibira nico rero nico nibaza byo guhimiriza nico kintu gikomeye cyane intambwe rero mbona nini cyane niyo guhimiriza birakenewe cyane kuko kuva na kera abantu bakingira ikibira bamye bariho aba ecogarde aba garde forestier bamye bariho nkuko babita mu gifaransa umugabo nticabujije yuko bama tusanga ikibira baracononye rero ikintu nibaza inguvu aho ikwiye kuja nuko bumvisha umwene gihugu yuko ikibira ari umugenzi babwiza gukundana hanyuma akariwe nawe nayo makomite bazoshiraho bagashobora gucungera ikibira kugira ntihagire numwe yubaho kuconona ugiye kuconona bakamucira umukenge akabona yuko yakoze ishano hamwe byoshika ibyo kuko byose bihagaze mu mitwe y'abantu nibaza ko twaba dukoze ikintu gikomeye cyane ibyo ujya mu mutwe rero yavuze nivyo baracakenewe byinshi abatwa nukuri urabibona nawe nkajya amatongo nivyo barakeneye kwigishwa no kurima ibindi bintu ni navyo yasabye bakarima nk'ibiraya hariya nabonye ibiraya bibaho cyane jewe nibaza yuko uboneka uburyo abatwa boronka n'andi matongo menshi yaba bishoboka nuko urabona amatongo arazi muri iki gihugu mugabo nayo bafise bashobore kuyarima n'ibindi byinshi kuko twarabahaye ahantu barima ibizinu urazi ko ibizinu bahora baja kubirondera mu ishamba uro bashoboye kubironka hanze y'ikibira byo ari byiza hamwe rero boronka n'isoko y'ivyo bizinu bagashobora no kurima n'ibindi ari inanasi n'ibindi byose mu mutwe hagahinduka habo nibaza ko bakozwe ikintu kinini tugaruke ku ruhande rwa OBP hadiya ku ruhande rwa Janvier mbega ano makomite nko bavuze turavye bayagize abo mu gisata cyane ntibazo bavuga ati hari abandi baje kudutwara akazi oya abo mu gisata cyacu ntibazo baje kudutwara akazi ko bazo bari kwanakorana kuko muravye n'ukuntu ajya amakomite agizwe mwabonye ko hejuru hariko urongoye rujya ruhongore kama kibira nyene hanyuma no muravye hasi y'amasekreterane umwe wese bifise uyaserukira kandi bazaba baje gufasha mu gukingira ikiba ntibazaba baje kubaka akazi ahubwo bazaba baje kudufasha kugira ngo bashike aho tudashika kuko ikibira uya ni kinini ya gose hajya ikibira cyose dufisemo abakozi batashika ntibarenga 72 uravye mu bijya bituvanye byo gukizura usanga nk'umwe turavye abakozi usanga afise nk'amagitara arenga 550 gutyo nawe uravyumva ko kuzunguruka n'abatubwiye ko bagerageje kuzunguruka hashoboka batarenga ku birometero 10 kwadarata abakozi bajya bagarde bari hajya ataho dushobora gukontrola cyangwa dushobora kuzunguruka ntiharengaho ntiharengaho kubera ni baki nicyo gituma dukeneye amakomite ku mitumba nyine kugira dufashe mu gukora ivyo bikorwa nicyo gituma no mu byo babahaye bazokora harimo gufasha muri ibyo bikorwa byo gukizura byo kugira barabe ko atabari kwa ronone kibira ahashoboka hose Nixon ndabona ko afise ikibazo cyane cyane uvuga ku makomite ngana nabivuze yigeze gushingwa hanyuma ntibige neza naco gituma himviye kuyavyura ngira ngo nawe ushobora kubaza yego ikibazo ofise ni kuri ndakibaza jambe yaserukiye OBP amakomite ajeje gukingira ikibira
birumvikana ko yigeze kuba ahari ariko kandi no munsi bagarukanye kuvuga ati aya makomite nasubigweho ku ruhande rwanyu amakomite yigezwe kubaho habaye ikibazo cyahe kugira ngo ntashobore gukora nkuko byateza gukora cyane ashobore kubandanya kugira ngo izi komite bwatumenye izi komite zizajyaho zize zikore kurushiriza ntizizagire ikibazo izindi zagize icyame name nohera ko nuko amakomite yigeze kujaho yaje yisunga iteko rusange igiteko rusange nayo usanga itanga intumbero nyamuko ntigerekana ingene atunganya koko nico ubururu haje itegeko cy'umushikiranganje gerekana neza donido ingene ayo komite atza gukora kandi ubwa mbere yajaho aje ari usanga ni ku mugambi ufise ikiringo gitoya ugasanga ro uburyo uwo mugambi batanga kugira ngo ayo makomite akore ugiye ushujana nabo ariko aya makomite turiko turakwana naba muri kumuravyumva nko babibabwiye turi mu ntumbero yuko ari amakomite yamana uburyo bushoboka gukora kandi bwamaho kuko nikibira kiriho kirigirirwa umugambi cyama gifise ingene citunganya kitarinze kuzera inzi cyitarinze kuronderera ahandi hantu nje mukangiya turahava tuhasozerera novuga ku bigiye gutunganya novuga kugira ngo ayo makomite yama ariko ngaruke ku ruhande rwa Renilde ikibazo ni kubijanye novuga n'ubuhinga ngira ngo umuzokoreshana nabivuze twavuze abo bantu basanzwe baba iruhande y'ikibira bari mu mice mbere no mu buzima bw'igihugu butandukanye yabivuze hari aho bitashoboye gukunda mwebwe neza na neza muzokoresha uburyo ubwahe kugira ngo ayo makomite afasha gukingira ikibira novuga ko ivyo byanse ko bashobora kubandanya bishobore novuga gukunda na cyane ko mwitegeko ko Janvier yabivuze ata mushahara uzotanga muzogerageza kuyumvisha gute ko bashobora gukora akazi nkako nimbeho twabonyeyo niki taco bazoronka tumaze kubahimiriza tukabigisha yuko barinda gukunda ikibira kubera ariho n'ubuzima bwabo buhagaze mu bisanzwe turinda kumvisha yuko impembo nibo bazoyironka muri ico kibira nyene bakingiye kubera yuko umaze kumva yuko ni wagikingira uzoharonka ubuzima impembo yovaye nta mpembo ishobora kuboneka ariko mu bikorwa tuzokora hariho ikintu twita groupe d'action positive ayo makomite hasi mugabo yo hasi tumaze kuborganiza bagashobora kumva imbere yuko dutandukana baba bamaze kugira ako ka groupe d'action positive kandi nako kaba gafise umugambi wako wiyemeje nibo bitorera ikintu bazokora kugira ngo bazogume bahura umugambi ntucuherera aho nyene ndongo kugira ngo umugambi uzogume ushishikara hanyuma ivy'umishahara navyo ntibizoshoboka kuko ntibinakenewe kuko iwo mugambi bazoba bagize uzobazanira akarusho nabo bazobikuraho kuko bazobikura mu maboko yabo kandi hariho ikintu twama turiko turavuga yuko baronse ako karusho muri iyo migambi bikoreye bonyene bazoca baronka n'amahoro yabo nikibira urakoze cyane mbere ko turangiza dusigaje iminota igera kuri 3 ngira ngo Nexon boshobora kwibutsa canke imbere ukanabaza ni bibazo bigera kuri 2 kuba dukurikiye bashobora kwishura ko mu munota umwe hamazo have turangiza kino kiganiro ikibazo ca mbere kiravuga kiti ishamba rya kibira riri mu turere tune no mu ntara zine abadukwirikiye rero bashaka kutubwira utu turere utwari two nizo ntara izarizo ikibazo cya kabiri mu kibira turafiseyo ibibanza by'iratiro bitandukanye twashaka tubwire izina ry'ikibanza kimwe c'iratiro riri muri secteur Gwegura nuko n'umunota umwe gusa umunota umwe mashobora kwakora kuri 22 23 23 23 canke 62
24 hani ku butumwa bugufi ushobora gukoresha no butumwa bugufi canke ukandika ariko kandi urashobora no kwishura ubicishije kuri commentaire canke ku rubuga rwa Facebook naho nyine turashobora gusoma ubwo butumwa hanyuma uza kuba yishuye ubwa mbere ibyo bibazo bibira kabitora byose arafise agashimwe ariko ngaruke hano muri studio ngira ngo mu kurangiza nsubire nshimire abo twari kumwe muri kino kiganiro mbere yuko ngira ngo tuza kurindira telefone cyangwa tubaronka ubwo butumwa kugira ngo tucunguze umwanya mwese no kunda kuvuga reka ngaruke muri studio nshimire cyane Cyprien Ndikumana mwashoboye kuza kudusangiza bimwe mubiri muri uno mugambi wo gukingira ikibira ntugisubiza itoto. Murakoze namwe kandi namwe turabashimiye ko mufise uruhara rukomeye cyane muri ibi byose twamye tuvuga guhimiriza nibaza ko mwebwe mufise uruhara ntangere. Murakoze cyane ku ruhande rwa Janvier murengera ntwa namwe tubakengurukire tubutse ko mwaje muva mu kigo cy'igihugu cyo gukingira ibidukikije OPB ngira n'undi munsi tuzobakenera muzo twita. Ego murakoze tuzobita. Murakoze cyane undi twari kumwe ni Renilde Masunzu akaba yaserukishira mu y'abapfasoni bajeje gukingira canke bihaye gukingira ibidukikije namugira ngo ni twabikora ku yundi munsi muzo twitaba. Ego cyane tuzobitaba cyane ko radio Kazoza ishobora kuzonashika gushikana ijwi aho tutazoba dushobora gushika mu minsi ngira ngo ziba twamaze gushora igihugu cyose ale muhigo nako ndaremesha kino kiganiro ndi kumwe na mugenzi wanje hano Nexo Habonimana katubakengurukire tubifurize umunsi wa gatanu mwiza ariko kandi tubahimiriza no gukingira ibidukikije muhingo bw'ivyuma yari King Leandre ku ruhande rw'amasanamu yari Patrick Nkeramihigo reka duhana isango yo ku munsi wa gatanu ariko tubibutsa ko kino kiganiro mushobora gukurikira ku munsi wejo wa gatanu tugiye cy'isaha 3:05 naho ubutaha.